wimike Yesu Kristo mu buzima bwawe akubera umwami. Yazanywe no kugira ngo uronke ubugingo kandi uburonke busagutse. Ba mu ijambo rizana ubuzima bwawe bubeho buhinduka. Umusaraba ni etape incontournable. Umusaraba ni kibanza tugomba gushikako. Aho uri kuca hose nuti umwami ari kumwe nawe. Hallelujah. Amen. Let me talk to you for a few minutes. Reka rero ndabavugishe mu minota mike. And I want you to take your pen and your little copybook to take notes. Rero ufata ikaramu yawe naho uvyandika umenga ari ngaha kwa Mungu heze hama wandike. This morning we go to the classroom. Rero muri kino gitondo tugiye mu ishuri. Do you want to learn something this morning? Murashaka kwiga ikintu gishasha no munsi? Hallelujah. Amen. Woo! Hallelujah. My heart is full Mutima wanje numva wuzuye. because I have come to encourage you. Kuko naje kugutera intege. You know, if you don't need to look too far to know that the world is not the same as before. Ntukeneye kuraba kure cyane kugira ngo umenye yuko isi takimeze nkuko yari imeze. Things are changing very quickly. Ibintu biriko birahinduka cyane mu buryo bwihuta mu isi. Every time you open the radio or the TV, there's war everywhere in the world. Wakije televiziyo canke radio yawe mukanya isaso wumva ko hari intambara mu isi yose. There are people dying everywhere in the world. Hari abantu bariko barapfa ahantu hose mu isi. And many Christians are being killed everywhere in the world. Kandi n'abakristo benshi bariko baricwa ahantu henshi mu isi. Publicly on television, cutting their throats. Ku buryo bw'umugaragaro muri televiziyo baca amazosi yabo. Because of their faith. Kubera ukwizera kwabo. Because they believe in Jesus Christ. Kuko bizeye Yesu Kristo. Because they believe Jesus Christ is the Lord. That's why they killed them. Kuko bizera ko Yesu Kristo ari umwami nico gituma babica. And I know you know. Kandi nabizi ko nawe ivyo But urabizi. Jesus is coming faster than you think. Ariko Yesu araje vuba kurusha uko wavyibaza. Jesus is coming quicker than you think. Yesu araje vuba kurusha uko wavyibaza. Just like a thief in the night. Iki? Like a thief in the night. Aha, ngisuma mwijoro. When people will still have children and go to the field. When people will still have children, women will have children. And people will still go to do their business. Life as usual. When no one expects anything. The Son of God will appear like a thief in the night. And He is coming quicker than you think. And this morning, God brought me here to remind you that Jesus Christ is coming very sooner than you think. Hear me this morning. This is a prophetic word for you. Don't let anything distract you. There are too many distractions in the earth. Everybody is trying to see what's going to happen tomorrow. Even in your own country. Everybody is distracted. What's going to happen tomorrow? What's going to happen next year? Hear me very clearly. Don't get distracted. Keep your eyes on Jesus. He's the one who never changes. Everybody try to take their life in their own hands. Try to put their own strategies for their own families. Everybody is afraid of what's going to happen tomorrow. Even their worship is not the same anymore. Don't get distracted. Jesus doesn't change.
Fear not. Ntutinye. Don't be afraid. Ntugire ubwoba. God is a God of today. Kuko Imana yawe ni He y'uyu is a God of munsi tomorrow. kandi ni n'Imana Don't y'ejo. worry about tomorrow. Ntugire ubwoba bw'ejo. Because tomorrow has enough of itself. Kuko ejo harafise ibijanye naho. Keep your full attention upon Jesus Christ. Rero ushira amaso yawe n'ivyimviro vyawe kuri Kristo. You cannot save yourself. Wewe ntushobora kwikiza. You cannot secure your tomorrow. Kandi ushobora no gushiraho umutekano wawe w'ejo. Only God. Ariko Imana yonyene. So, Church of God, Rero shengero ry'Imana. here is the word for you. Iri ni ijambo kuri mwebwe. Don't be distracted. Ntimusamare. Don't be distracted. Ntimusamare. The church of God will always be the church of God. Kuko ishengero ry'Imana igihe cose rizokwama ari That ishengero will never ry'Imana. change. Kandi Imana yawe Because as long as ntizopfihindutse. Jesus is sitting on the throne, Kuko igihe cose Yesu acicaye ku ntebe, all will be well. vyose bizoba vyiza. Don't be afraid. Rero ntugire ubwoba. So, Rero Jesus wants to save many souls. Yesu ashaka gukiza Many souls. abantu benshi. That's why I Abantu said benshi. don't be distracted. Nico gituma nabwira rero ngo Let's ntusamare. go and win souls for Jesus. Reka tugende mu mutima wo kuzana imitima kuri Yesu. Win many souls for Jesus. Mukwege imitima myinshi ku bwa Yesu. We have lost focus on the reason why we are here. Twarakuye amaso yacu ku mpamvu yacu yo kubaho mu isi. Winning souls. Kuzana benshi ku That's gakiza. why the power of your testimony is so amazing. Nico gituma rero ubushobozi bw'intahe yabo ari ubudasanzwe. So this morning, Rero muri kino gitondo I have an assignment. ndafise ico usabwa canke ico By the uhamagarirwa. time I'm done 45 minutes or 30 minutes, Rero mu minota 30 canke 40 I want to make many people who will win souls for Jesus. ndashaka kuvyara abantu benshi bagiye kuzana imitima kuri Addicted Yesu. soul winners. Abantu baboshwe no kubona imitima ibohoka. People who live to see somebody come to Jesus. Abantu bazobaho kugira gusa babone hari uwundi aza mu That's gakiza. my first assignment. Ico nico cambere. My second assignment intumbero yanje ya kabiri canke ico nza kugusaba ca is to kabiri. see a people who are free, Kubona abantu bidegemvya. who are secure, Abantu batekanye. who know why Jesus came. Bazi gituma Yesu yaje. So my sermon today, Rero ubutumwa bwanje uyu munsi why Jesus came. kubera iki Yesu yaje. Think about it. Vyiyumvire. Why Jesus Christ came on earth. Kubera iki Yesu Kristo yaje mu Now, isi. hear me clearly. Unyumve neza rero. This may look like a fundamental kind of teaching. Ivyo bisa nk'uko ari inyigisho z'urufatiro za mbere z'inzoya mu gakiza no bangira ndabahe. Don't get distracted. Ariko ntimusamazwe n'ico Because you're going to cimviro. hear things you never heard before. Kuko ugiye kumva ivyo utigeze kumva ikindi gihe. Why Jesus came. Kubera iki Yesu yaje. If we want to be true witnesses for Jesus, Nimba ushaka kuba igishinga ntaye c'ukuri ca we need Kristo. to understand why he came on this earth. Tugomba gusobanukirwa ubwa mbere na mbere kubera iki yaje muri iyi si. Many people think they know why Jesus came. Abantu benshi bibaza ngo barazi igituma Yesu yaje. I asked somebody why Jesus came. Nkabaza umuntu ngo kiki Yesu yaje. He said, the reason Jesus came, Akavuga ati impamvu Yesu yaje it is nuko to save us from death. yashaka kudukiza akatuvana mu I rupfu. said, that's true. Ndavuga nti uko nukuri. But that's not the reason why Jesus came. Ariko iyo siyo mpamvu Yesu yamuza. Somebody said, Jesus came Ubundi aravuga ngo Yesu araza so he can reconcile us back to the Father. kugira ngo aduhuze na data tugarukane. That is true. Navyo nivyo. But that's not why Jesus came on the earth. Ariko ico sico catumye Yesu aza mu isi. I'm talking to some of you already. Ndiko ndavugana na bamwe muri mwebwe. Why Jesus came? Kubera iki Yesu yaje? Because if you want to witness, Kuko nimba ushaka gushinga you intahe need to know why Jesus came. ugomba kumenya ubwa mbere na mbere kuki Yesu So you yaje can have a message kugira ngo ushobore kugira ubutumwa to tell the people uja kubwira abantu why Jesus came. kubera iki Yesu yaje. Let's read in Matthew Reka dusome muri Matayo, chapter 1 verse 21. You can write that down. Matayo gice ca mbere ku murongo wa 21. Matayo wa mbere 21. I will tell you why Jesus came now. Hama rero ngaha ndakubwira igituma Yesu In yaje. Matthew chapter 1 verse 21,
Matayo 1:21, she will give birth to a son. azovyara umwana w'umuhungu, And you are to give him the name of Jesus, nawe uzumwite Yesu, because he will save his people from their sins. kuko ariwe azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. This is very important. Iki kirakomeye. Jesus came Yesu yaraje so he can save his people from their sins. kugira ngo abohora abantu biwe abavane mu vyaha. Don't lose sight of this. This is important. Rero nutakaze intumbero ya muri Jesus came Yesu yaraje to save you, kugira ngo agukize, save me, ankize and everybody n'abandi bose from our sins. kugira ngo tuve mu vyaha vyacu. Sins is important. Rero ivyaha ni ikintu gikomeye. That's why Jesus came. Nico gituma Yesu yaje, Because there will not be death kuko ntihari kubaho urupfu if there was no sin. iyo hatari kuba hariho icaha. So Jesus didn't come from death. Rero Yesu ntiyaje ku bapfuye, Because sin, ariko ni kubera that icaha what produced death. arico kivyara canke cavyaye urupfu. So if he came for death, Rero nimba yoba yaje kubw'urupfu, we missed the mark. aho twoba twatakaje Because intumbero, death does not exist on its own. kuko urupfu bwago ntirusanzwe ruhari, Death only exists because there are sin. ariko urupfu ruhari gusa ruhamagawe n'icaha. Death is the fruit. Rero urupfu ni icamwa, Sin is the root. hama kandi urupfu niwo muzi, Jesus bari came icaha niwo muzi. Because of sin. Rero Yesu yaje kubera icaha, Because of your sins. kubera ivyaha vyawe, Because of my sins. kubera ivyaha vyanjye, Because of the sins of the world. kubera ivyaha vy'abari mu isi. That's why he came. Nico gituma yaje. The Bible says Bibiliya iravuga ngo the wages of sin is death. icamwa canke umushahara w'urupfu w'icaha ni urupfu. The wages of sin is death. Rero icamwa c'icaha ni urupfu. That's Romans chapter 6 verse 23. Okay? Abaroma 6:33, Verse 23. 23. So that means Bisobanura ngo there is no death nta rupfu if there was no sin. iyo hatari kuba hari icaha. So it's become important Rero bicika ibihambaye for Jesus kuri Yesu to deal with the kwitwararika issue of sin. ubwa mbere na mbere ikibazo c'icaha. I want to read another scripture. Ndashaka gusoma uwundi murongo. Galatians chapter 4 verse 4 to 5. Abagalatiya murongo wa 4. Galatians chapter 4 verse 4 to 5. Abagalatiya igice ca 4 Verse 4 to 5. Galatians murongo wa chapter 4. 4 gushika kwa 5. Abagalatiya 4:4. But when the proper time has fully come, God sent his son, born of a woman, born subject to the law. Maze igihe gikwiye gishitse, Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ivyagenzwe, To purchase the freedom of those who were subject or slaves of the law. wacungure abaganzwa n'ivyagezwe biduheshe gucika abana bayo. Now I want you to watch this. Ndashaka urabe iki kintu. In Matthew chapter 1 verse 21, Matayo wa mbere 21, Jesus came Yesu yaje to save people gukiza abantu from their sins. ivyaha vyabo. In Galatians chapter 4, Mu Bagalatiya ku gice ca 4, Jesus came Yesu yaje to redeem people from the law. kugira ngo abohora abantu abakure munsi y'ivyagezwe. Now, Rero we have sin here dufise ivyaha ngaha, and we have the law here. hama tukagira ivyagezwe ngaha. I want to show you now how the law and sins are connected. Ngira rero ndakwereke aho icaha n'ivyagezwe biza gufatanira. I want to show you Ndagomba kukwereka that because of the law, yuko kubera ivyagezwe sins become strong. icaha cagize inkomezi. When there is no law, Iyo ata vyagezwe bihari, sin is weak. icaha gitakaza intege. But the law Ariko ivyagezwe makes sin powerful. vyaje gutuma icaha gihabwa inkomezi. I'm talking about the law of Moses. Rero ndiko ndavuga ku vyagezwe vya Mose. 613 laws, including the 10 commandments. 600 arenga y'ivyagezwe vya Mose, dushizemo n'amabwirizwa 10 birenga 600 vyitwa It's ivyagezwe. because of the law that sin is strong. Rero kubera ivyo vyagezwe vyahaye ububasha icaha kigira inkomezi. Now listen to me. Munyumvirize. The reason Impamvu many people cannot live free from sins igituma abantu benshi badashobora kubaho bidegemvya ku caha is because they are still living under the law.
nuko benshi bakibayeho bari munsi y'ivyagezwe. I know what I'm talking about. Ndazi ivyo ndiko When ndavuga. I was a Muslim, Igihe nari umwisilamu I live under the law. nabayeho mu vyagezwe. Do this, Kora iki? don't do this. Ntukora iki. If you do this, Niwakora iki? this will happen to you. Iki If you kizokubako. don't pray 5 times, Udasenze gatanu there is no mercy for you. nta buntu buhari kuri wewe. If you don't do this, Utagize iki you will not get this. ntuzoronka kijya. That's the law. Ivyo ni ivyagezwe. As long as you live under the law, Rero igihe cose ubayeho munsi sin will y'ivyagezwe, master your life. icaha kizoba umwami mu buzima bwawe. Because the law Kuko ivyagezwe strengthens sin. bitera intege icaha. Now, I will make you read that in the Bible so you don't think I'm inventing that. Reka ndabigusomere mu Bibiliya ntibaze ngo ndiko So read in ndavyihimbira. 1 Corinthians chapter 15. Usome mu gice ca mbere c'Abikorintho igice You ca can write it 15. Abikorintho ba mbere igice ca 1 15. Corinthians Igice ca mbere chapter 15, c'Abikorintho 15. verse 56. Umurongo wa 56. Verse 56. 56. 1 Corinthiens 15, 56. 56. Are you ready? Let's read that. Paul is talking to us. 1 Corinthians chapter 15, verse 56. 26? 56. Okay, 56. Uh-huh. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Ivyaha nivyo uruboyi rw'urupfu, kandi ubushobozi bw'ivyaha nivyagezwe. Did you read that? Mwabisomye? Is it in Kirundi? Biri mu Kirundi nuko You bisobanura. understand what is written there? Murasobanukirwa vyanditswe? As mean, Bisobanura as long as you live under the law, igihe cose ukibayeho munsi sin y'ivyagezwe, will rule your life. icaha kizorongora ubuzima bwawe. Because the law strengthens sin. Kuko ivyagezwe byateye intege icaha canke biha inkomezi But icaha. verse 57 said, Umurongo wa 57 rero but kavuga ngo thanks to God which give us the victory through the Lord Jesus Christ. ariko Imana ishimwe iduha gutsinda kubw'umwami wacu Yesu Kristo. The reason I'm sharing these verses, Igituma ndiko ndasangira namwe uyu murongo, there are millions of people outside of these walls hari amamiliyoni hanze ya hano hantu mwicaye who need you to testify about what Jesus did for you. mukeneye kubashingira intaha ivyo Yesu yabakoreye. But the testimony of redemption Ariko rero intahe yo gucungurwa is based on what I'm giving you today. ihagaze kuri ibi ndiko ndababwira uyu munsi. Have you ever talked to somebody about Jesus and he said, Uramaze kubwira umuntu kubijanye na Yesu hama akakwishura ngo I'm a good man. akaba ngo je ndi mwiza, I love people. ndakunda abantu, I'm not a bad person. jewe sindi umuntu I never kill anybody. sini wantu nigeze nishe, nta muntu That ngira is the nabi. speech of the law. Ugo n'ururimi rw'ivyagezwe. That's the way the law talk. Uko niko ivyagezwe bivuga. I'm a good person. Ndi umuntu mwiza, I didn't kill anybody. ntawe nica, I love God. ndakunda Imana, I pray sometime. rimwe na rimwe That is mparasenga. the speech of the law. Ugo n'ururimi rw'ivyagezwe. That's why as long as they are under the law, Nico gituma rero igihe cose kiri munsi sin will y'ivyagezwe, rule in their lives. icaha kizobandanya kiganje There are ubuzima. many Christians in the church. Hariho abakristo benshi mu rushengero, Sin rule in their lives. ubu icaha kirongoye Not ubuzima because they bwabo, are bad people, atari kubera ari babi, because they are still living under the law. ariko kubera bakiganjwe n'ivyagezwe. The strength of sin is the law. Inkomezi z'icaha n'ivyagezwe. Do you see the connection? Muriko murabona aho Jesus bifatanira. came Yesu yaraje in Matthew chapter 1 verse 21 muri Matayo 1:21 to save his people from their sins. gukiza abantu bakuye mu caha, But he can't do that ariko ntashobora gukora ivyo unless he redeemed them first from the law. atabanje ubwa mbere na mbere kukubohora mu vyagezwe ubwa mbere na mbere. Jesus Christ cannot redeem you from sin if he has not dealt first with the law. Yesu ntashobora kukubohora akuvana munsi y'ububasha bw'icaha atarabanza kukuvana munsi y'ububasha bw'ivyagezwe. I remember when I gave my life to Jesus, Ndibuka igihe naho ubuzima bwanje Yesu, if I don't pray too many hours, ntasenze amasaha menshi, I feel so bad. numva merewe nabi, I feel like I'm so backslided. nkumva umenga nasubira God inyuma will not navuye mu hear me gakiza. anymore.
imana ntizopfa isubiye If I don't do kunyumva 21-day prayer and fasting, ntagize oh iminsi no 20 way. n'umwe yo gusenga Don't even go and pray for nisonzeshe. anything. ntunasubire no kugira n'ico That's ukora. the law. ivyo ni ivyagezwe. It's your performance. Ivyo bigaragaza wowe bishira imbere ivyo ushoboye ugushobora kwawe. You are working hard to deserve God. Uriko urakora cane kugira ngo ubere gukundwa canke no kwakirwa n'Imana. That's the requirement of the law. Ivyo nibisabwa n'ivyagezwe. The Buddhists, Aba Buddhiste they work hard. barakora cane. Some religion walk on the stairs until they are bleeding in their knees. Amadini amwe abantu bagenda bapfukamye ku mabarabara gushika naho bakomereka ku mavi. That's the law. Ivyo ni ivyagezwe. And because it's the law, Kandi kuko ari ivyagezwe, sin rule in their lives, icaha kiracarongoye ubuzima and it bwabo bring a curse upon their lives. kandi bikazana n'umuvumo ku buzima bwabo. Now, Rero the law comes from God. ivyagezwe vyaje biva ku Mana. And the law empowers sin. Kandi ivyo vyagezwe bica biza biha ububasha icaha. So is the law bad? Ni ivyagezwe ariko Is the law bad? mbega ni ivyagezwe bibi? The Bible says no. Bibiri ivuga ngo no, si The bibi. law is pure. Ivuga ngo ivyagezwe The birejejwe. law ni is vyiza. holy. Kandi ivyagezwe The birejejwe law is righteous. ni ukugororoka. The law is spiritual. Kandi ni ivy'impwemu. But why God used the law even though the law is good? None ni kuko Imana yakoresheje ivyagezwe kandi ivyagezwe atari vyiza. Let's read one more verse. Reka dusome uwundi murongo umwe. Romans chapter 7 verse 12 to 14. Abaroma igice c'indwi. Romans chapter 12 verse 12 to 14. Write that down. Roman 12. Romans chapter 7 7. Okay. verse 12 to 14. Kuva kuri 12 gushika kuri 14. This is to show you that the law is holy and the law is good, okay? The law is not bad. Kugira ngo ndakwereke ko ivyagezwe ari vyera kandi atari bibi. Therefore the law is holy None rero ivyagezwe ni vyera and the commandment holy Kandi- and just and good. kandi ibwirizwa ni ryera rigororotse ryiza. Did you read that? Mwabisomye. For we know that the law is spiritual, verse 14. We know that the law is spiritual, verse 14. Kuko tuzi yuko ivyagezwe ari ivy'impwemu But I'm too human and I become a slave to sin. ariko jewe nganzwa n'akamereme kanje naguriwe kuba umugurano w'icaha. Let's write down now Romans chapter 7, verse 7 to 9 now. Rero uhere ku murongo muri ico gice c'indwi uhere ku murongo w'indwi gushaka ku murongo And let's read w'icenda. that. Guhera ku murongo w'indwi gushaka ku w'icenda. Aho nyene. Well then, Nuko tuvuga iki? am I suggesting that the law is sinful? Mbega ivyagezwe ni icaha? Of course not. Eka namba. In fact, it was the law that showed me my sin. Ariko simba naramenye icaha iyo ntakimenyeshwa n'ivyagezwe. I would have never known that coveting is wrong if the law had not said you must not covet. Kuko ntaba naramenye ukwifuza iyo ivyagezwe bitavuga ko ntukifuza. I want you to hear that now. Ndashaka uvyumve The rero. law is not bad. Ivyagezwe si bibi, The law is holy. birera, The law is spiritual. ni vy'impwemu The law is good. kandi ni vyiza. But it's the law Ariko ivyagezwe that is the nyene strength of sin. nivyo biha ububasha icaha. So why then Rero kubera iki God brought the law? Imana yazanye ivyagezwe? We just read it Duhejeje kubisoma in Romans chapter 7. mu gice c'indwi The c'Abaroma. law came to show you your sin. Ivyagezwe vyaje kugira ngo bikwereke icaha cawe. Without the law, Ivyagezwe bitaraza nobody will know that he's a sinner. nta wari kumenya ko ari umunyavyaha. You will all live thinking you are so special and so holy. Wari kubaho wibaza kuri igitangaza kandi ko wejeje. Because sin is in the heart of man. Kuko icaha kiba mu mutima w'umuntu. Without the law, Rero hatariho ivyagezwe man think he doesn't have sin. umwana w'umuntu yibaza yuko So atacaha God afise. brought the law
hama rero imana izana ibyagezwe to cyangwa reveal to amabwirizwa mankind his wickedness and his sinfulness. kugira ngo vyibutse umuntu kandi bimutahuze ingene ari umunyavyaha kandi ari umunyantege nke. I want you to see this. Ndashaka rero I mubone don't iki. know if it's in Bujumbura you drive at 100 kilometers an hour, if there is a law where you cannot pass the limit of speed. There is? Bizoza. Sinzi ko Bujumbura mufise hano mugenda ibirometero 100 mufise ni naho mutarengana mu kwirukanka ntimutegerezwa kurenza urabona kwiruka umuvuduko kanaka. In Canada, Iwacu rero muri Canada we have roads is 100 kilometers an hour maximum. hariho ibarabara usanga ari nk'ibirometero 100 ku isaha utagomba kurenza. When you see 100 kilometers max, it's the law. Iyo ubonye icapa canke cakindi kikwereka yuko utakwiye kurenza 100 mu You should not kwiruka, pass this speed. ntushobora kurenza ico capa canke izo jana vyanditsweko. Now you saw that. Rero iyo umaze kubona ico kikwereka You start driving slowly. uca utangura kugendesha imodoka And buhoro buhoro. if you drive more than that speed, Rero umaze kurenza kuri ivyo weretswe you start feeling bad inside. utangura kumva muri wewe utamerewe neza, Because you realize you just break the law. kuko uratahura neza ko wejeje kurenga ibwirizwa. So one day I went to Belgium Umunsi umwe rero nagiye muri Belgique and I was driving on a highway nariko ndirukanka muri autoroute, and there is no speed limit. aho rero iryo barabara ntibashiraho urugezo rwaho So I tutarenga. was driving at 100 kilometers an hour like in Canada. Nariko rero ngendera muri za zindi jana nka kwa kundi k'iwacu muri And Canada. people were passing me. Habona imiduga irengana. You know why I was driving slowly? Urazi igituma nariko ngenda buhoro? Because I was still under the law of Canada. Kuko nari nkiri munsi y'icagezwe c'iwacu muri Canada. But in the law of Belgium, Ariko rero mwibwirizwa ryo I mu can drive Bubirigi as fast as I want. noshaka nkiruka cane muri iryo barabara uko But I'm nshaka. here in a place of freedom Rero ndi mu kibanza c'umwidegemvyo, and I'm living my life with limitation because of my old system. ariko nkabaho mu buzima bwanje mfise aho nishize n'akarimbi kubera nkifise ivyimviro vyo muri systeme That's y'iwacu the muri way Canada. many Christians are in the church. Ukuri niko bakristo benshi bameze mu ishengero. You are living with the old system of the law. Mubayeho mu mategeko muganzwa n'ivyabaganza vya kera When God vy'ivyagezwe. took you out of the darkness and brought you into His marvelous light, Igihe Imana yamaze kubavana mu mwiza ikabazana mu muco wayo He said, where w'igitangaza, the Spirit of the Lord is, there are liberty. akavuga ngo aho mpwemu w'Imana ari hari umwidegemvyo, But you still live under the law. ariko uracari munsi y'ivyagezwe. And that's why sin rule in our lives. Nico gituma rero icaha kiganza ubuzima bwacu. Oh, I won't smoke anymore. I won't smoke. No, I don't smoke. I Sinzosubira won't kunywa drink itabi, anymore. sinzosubira no I kunywa won't inzoga, run after the women anymore. sinzosubira no kwiruka Oh, inyuma Lord y'abagore. Jesus. Mana Yesu, That's why you don't change. nico gituma utari kurahinduka. The law can change you. Ivyagezwe ntibishobora kuguhindura. The law revealed to you your sins but cannot change you from your sin. Ivyaha bikumenyesha akamere k'umunyavyaha uri, ariko ntibifise ububasha bwo The law kukuboha. condemn you but cannot redeem you. Ivyagezwe canke amabwirizwa aragucira urubanza ko wananiwe, ariko amabwirizwa ntagucungura. That's why as long as you try to do this by your own strength, you will remain a slave to sin. Nico gituma igihe cose ugerageza gukora ivyo mu nkomezi zawe uzoshishikara kuba umunyavyaha. But if you understand Ariko iyo umaze the gutahura perfect law of liberty, urukundo canke ubuntu You will ivyagezwe live bidasanzwe free. vy'umwidegemvyo, ucika uwidegemvya. completely. Uwidegemvya When nyakuri. you go witness to people in the street, Ukagenda gushingira nta abantu mwibarabara. oh, you know, I'm a good person. Oh, ugahura n'umuntu mwiza. You know the law condemn you. Ukamubwira uti ivyagezwe biragucira urubanza. Because even if you're a good person, you sin at least one sin. Kuko naho wowe uri umuntu mwiza ntihabuze akaha kamwe wowe ukora. And James said, Kandi rero Yakobo akavuga if you ngo broke one law, niwarenga kwibwirizwa you rimwe broke the whole law. ahubwo yose And agucira you're urubanza, condemnable of the whole law. kandi utsindwa n'amabwirizwa yose. The law cannot save you. Rero ibwirizwa ntirishobora kugukiza. Don't try to be good. Wewe ntugerageze ku gatwe kawe kuba mwiza, Goodness does not match with the law. kuko kuba mwiza ntibinywana n'amabwirizwa. Listen to me. Unyumvirize neza. You will meet many people in the streets Uzohura n'abantu benshi mwibarabara who are alcoholic. bimboregwa.
Are you hearing me? ukuranyumva Hey, if you are Christian, mbega nimba uri umukristo why are you still drinking? kukinywa inzoga No, you're not born again. wowe nturavuka ubwa kabiri You're not safe. wowe ntukijijwe Why? kubera iki That's the law. ico nicagezwe I know I will shock you this morning. ndabizi ko ndaza kugubomora I mu know I mutwe will muri iki shock you. gitondo I know I will shock you. ndabizi ko ngiye kukuboma Hey, mu mutwe You ndakubomera are mu mutwe drinking. nyene uri kuranywa Welcome to the church. uri imborerwa ingo mu rushengero Okay, it's quiet. harabaye agacerere nta mina Welcome. ngwino Since when kugeza somebody is drinking and it has to do with his salvation? ni gute umuntu No, please ari- help me. ni gute umuntu ari imborerwa Please help me. hama akaba ari bakwiye no kwitwararika ivy'agakiza kiwe That's the law. ivyo n'ivyagezwe We are not here to filter people based on their sin and what they do. ntidukeneye kuzana abantu duhagaze ku vyo bakora canke ku vyaha bibaboshe You are drinking, uri imborerwa you are not saved. ntukijijwe You fall in sin again, waguye mu caha kandi you are not born again. nturavuka ubwa kabiri You are not worshiping, nturi you kurahimbaza are not saved. nturakizwa Did Jesus came to make you worshiper? mbega yesu yaje He kukugira came to save you from your sins, yesu ntiyaje kukugira ubuhimbaza ariko yaje to kukubohora redeem you from the icaha law. kugira ngo agukure munsi y'amabwirizwa You still smoking? uracanywa Ah, itabi you're not born again. nturavuka ubwa kabiri He's not born again. ntakijijwe How do you know? ubizi gute Listen to me. unyumvirize The law will condemn. amabwirizwa azogucira And urubanza as long as you condemn people, kandi igihe cose ugicira urubanza they will abantu never experience freedom. ntibazopfa bagendeye mu mwidegembyo Moses came and gave the law, but Jesus came and he brought us truth. mose and grace. yazanye ivyagezwe ariko yesu aza aduha ukuri n'ubuntu I want to equip you to go win souls. ndagomba kuguha ivyankenegwa kugira ngo uje kuzana abanyavyaha mu But gakiza don't get intimidated because he's in the cabaret in drinking. ntugende rero kumukanga kubera ari mu kabara kiri karanywa inzoga Salvation agakiza is the work of God. ni igikorwa c'imana It is the regeneration of the spirit. n'igihe impwemu y'umuntu ihabwa ubuzima Sanctification ukwezwa is the work of God. ni igikorwa c'imana But it's a process. ariko kandi ukwezwa We've been n'urugendo transformed twarahinguwe from faith to faith mu kwizera tuva mu ntambwe kimwe and tuja mu from yindi glory to glory. tuva mu bwiza tuja mu bundi He may be drinking today, ashobora kuba ari imborego uyu munsi but tomorrow, ariko ejo by the love and the truth of God, kubw'urukundo n'ukuri kw'imana he will enter the liberation process. azokwinjira mu gikorwa co kubohorwa Don't condemn people eternally because of their actions. ntuga rero ucira urubanza abantu kubera ibikorwa vyabo bibi That's why many people don't like to come to church. nico gituma abantu benshi badakeneye I kuza am mu still nzu y'imana drinking. aba bati jewe ndi umunyavyaha I cannot come to church. sinshobora no kuza mu rusengero Because I know in church you cannot drink. kuko ndazi ko mu rushengero The ntimushobora day I'm going to stop drinking, I will come to church. umunsi nzoheba kunywa niho nzoza gusenga That's the law. ivyo ntivyagezwe And who told them that? ninde yababariye ko ari uko bigenda It's us. ni twebwe We are the one telling them, you drink like this. nitwe twababwiye ngo There are demons in you. uri imborerwa wowe wuzuye abadayimoni You want to receive Jesus Christ, stop doing this stuff. ushaka kwakira yesu hagarika izo nzoga Where did you read that in the Bible? wabisomye he muri bibiliya Jesus said, yesu come to me, ingo kuri jewe those who are weary and tired, abarushe n'abaremerewe and I will give you rest. nzobaha akaruhuko Isn't it the sick people who go to the hospital? mbega si abagwaye baja kwa muganga Let the people who sin bring them to the church. reka abanyavyaha binjire mu Bring rushengero the alcoholic to the church. zana imborerwa mu Bring rushengero the adulterer in the church. zana abasambanyi mu rushengero And don't judge them.
hama ntimubacire urubanza. Share with them the message of grace and truth. Mubabwire ubutumwa bw'ubuntu It bw'Imana is the n'ukuri. message of liberation. Mubabwire ubutumwa bwo kubohoka. It's not a message of condemnation. Si ubutumwa bwo kubacira ku iteka. Listen to me. Umviriza. What about you? Wewe mbe bimeze gute? You think you are more holy than these people in the street? Wewe baza ko wera cyane kurusha abari kwibarabara? Talk to me now. Mbarira. Talk to me. Mbarira. Then we can see them in the cabaret drinking. Bobo turabobona bariko baranywa. But what about you? Mbega wewe bimeze gute? You don't go to a cabaret. Wowe ntuja mu kabare? But in your bedroom there, Ariko mu cyumba by cyawe yourself, uri you wenyene know what you are doing. ukoraza ivyo ukora. Oh, hallelujah. Oh. Shanda broshile babasa. Shandelebo. Hey, you. Wewe Change. hinduka. Nobody can change himself. Nta numwe ashobora kwihindura. Only the power of the gospel. Ubushobozi bw'ubutumwa bwiza That's gusa. why Paul said Nico gituma Paulo yavuze in Romans chapter 1 verse 16, Baroma bambere gice ca 10 I am not ashamed of the gospel. ati simfisi isoni ry'ubutumwa It is the bwiza power of God kuko n'ubushobozi bw'Imana unto salvation buzanira agakiza for anyone who believes. uwo wese yizera. My God, let's preach the gospel. Reka tuvuge ubutumwa. And the gospel says, Mu butumwa bukavuga ngo Jesus Yesu came yaje to save you kugira ngo agukize from your sins. agukura mu vyaha vyawe. And to save you from your sin, Kugira ngo agukize kuvana mu He vyaha. have come Yaraje to redeem you aguya ngo agucungure from the law. akuvane mu Do vyagezwe. you feel condemned when you sin? Mbega wumva wiyagiriza iyo wakoze Do icaha? you feel guilty when you sin? Mbega wumva ukwiyagiriza iyo wakoze icaha? Do you feel you cannot be accepted by God when you sin? Mbega iyo ukoze icaha wumva Imana itakwemeye? Yes. Ego. That's what Jesus came. Ico nico gituma Yesu So He yaje can free you from condemnation. kugira ngo agukure munsi So he- yuko He kwiyagiriza. can free you from the yoke of the law Rero ashobora kugukura munsi y'iyo ngogo And- iri ku bitugu and vyawe bring you into His marvelous light. akakwinjiza mu muco wiwe For where the w'igitangaza. Spirit of the Lord is, Aho mpemu uhoraho there ari is liberty. hari umwidegemvyo. I am no longer under the law. Singiri munsi I don't y'ivyagezwe. live to perform to impress God anymore. Singibayeho ngerageza gukanga Imana no I don't gushira pray to ibikorwa. perform to impress God anymore. Singerageza gusenga ngo nkanga I Imana. don't fast so I can impress God anymore. Nisonzesha kugira ngo Imana I ikogweko. don't pray and fast so God can give me something. Sinsenga ngo nisonzesha kugira ngo Imana igire He has ikimaye. given me everything already Yamaye vyose muri we kera. because of the sacrifice of Golgotha. Kubwo igiguzi co kwigorogota. I am a joint heir with Jesus Rero Christ. nafatanyije ukuboko n'igikorwa His ciwe. promises for me, Isezerano ryiwe ni they are ryanje. yes and amen. Yuko muri we ari ego Are na you hearing amen. me? Mbega uranyumva? Not because of what I can do, Apana kubera ivyo nshobora gukora. because of who I accepted in my Ariko life. kubera uwo nemereye kuganza ubuzima bwanje. Hallelujah. Amen. Ooh, when Amen. you enter that realm, my friends, Iyo rero winjiye aho hantu mwene data. you live through Christianity. Ubaho ubukristo bw'ukuri rero. You live in liberty. Ubaho mu mwidegemvyo. I mean, listen to me. There are some people who are so sin conscious. Hariho abantu benshi bafise icimviro They come to c'icaha. church. Araza mu rushengero The whole worship, bose barahimbaza. they take 1 hour. Agafata umwanya Oh, himbaza. Imana Data, forgive me. Mbabarire. Please, forgive. Please, oh my God. I'm not worthy. I'm not worthy. Stop it. Stop it. Hora. Stop it. Hora. Stop it. Hagarika. Stop it. Bihagarike. Stop it. Bihagarike. Do you think God is afraid of your sins? Mbega wibaza yuko Imana ikangwa He came n'icaha cawe. to save you Yaje kugukiza from your sins. kugira uve mu vyaha Let's vyawe. read some more scriptures. Reka dusome uwundi murongo ngaha. I am excited Ndaryohewe. because I'm a free Christian. Kuko ndi umukristo Hey, yidegemvya. I don't perform anymore. Sinkigerageza gukora ibintu ngo nemegwe. You know, when you don't live under the law, Urabizi utakibayeho munsi y'amategeko. you don't compete. Nta competition You ntubugihiganwa. don't try to be like somebody else. Ntubukigerageza kuba nk'uyundi. You can do your 500 prayer fasting. Urashobora kwigira May the Lord bless you. Imana iguhezagire kuri aya masengesho yo kwisonzesha menshi ushobora kugira. But I don't have to do like that. Ariko je sintegeza kumera nkawe. You don't get it. Ntimuvyumva. You haven't catch me. Some of you have not catched Hari me. abataranyumva neza.
I looked sometimes at some Christians and I think they should be in the mosque. hariho abakristo rimwe muri anda bankibaza ko bakwiye kuja mu musigiti ariho babereye kuba. They don't sleep. Ntibajya 4 days. iminsi ine. Your children can't recognize your face anymore. Abana bawe ntibakimenya ingene usa. Your eyes are swelling. Amaso yawe yaracomotse. You're so tired. Urarushe. You become skinny like this. Waronze nkanju. Hallelujah. Hallelujah. I am holy. Nduwera. I am holy. Nduwera. Look how much weight I lost. Ora bibiro maze I just gutakaza. came from 80 days prayer. Mvuye mu minsi 80 Stop y'amasengesho. it! Hagarika. You are no longer under the law. Ntukiri munsi y'ivyagezwe. Fast. Isonzeshe. But don't think because you're fasting, Jesus will love you more than your neighbor. Ariko ntibibaza ko kwisonzesha kwawe kuzotuma Yesu agukunda kurusha uko akunda umubanyi wawe. Performing. Ibikorwa. You are not a match for sin. Ah? You are not a match for sin. Mwebwe ni muriko, You cannot match. Nimushobora kugwana n'ivyaha. Tu ne peux pas combattre le péché. Nimushobora kugwana n'ivyaha. Tu n'es pas de taille au péché. Wowe uri muto ku caha. Le péché est trop fort pour toi. Icaha kirakurusha inkomezi. Le péché est trop puissant pour toi. Kandi icaha kifise ububasha kukurusha. C'est pour cela qu'il t'a fouetté. Nico gituma Il a caragushishuye. fouetté tes grands-parents. Gishishura basogokuruza. Il a battu tes grands-grands-grands-parents. N'abakera bakure Jusqu'à cyane. Adam et Ève. Kugeza kuri Adamu na Le Eva. péché les a écrasés. Icaha carabanesheje. Finalement, Jésus a dit, Mu nyuma Yesu aravuga ngo il n'y a pas quelqu'un qui peut contenir le péché. nta muntu n'umwe ashobora kuganza Et icaha. la Bible nous dit, Kandi Bibiliya atubarira ngo un corps pour moi tu as préparé. waranteguriye umubiri. Un corps pour moi tu as préparé. Waranteguriye umubiri. Jésus est venu rentrer dans le corps d'un humain. Yesu yinjira mu mubiri Il w'umwana w'umuntu. s'est habillé avec la fragilité de l'homme. Yambara intege nke z'umuntu. Il s'est habillé avec les yeux d'un homme, Yambara ishusho y'umuntu. les cheveux d'un homme. Yambara umushatsi Et il a w'umuntu. marché sur la terre. Hama atambukira kw'isi. Et le péché a dit, Icaha kiravuga ngo les hommes, abantu je les ai vus de toutes les tailles. narababonye mu bwoko bwose. Adam, Adamu je l'ai frappé. naramukubise. Abraham, Abrahamu je l'ai frappé. narashishuye. Moïse, Mose je l'ai frappé. namukubise Même hasi. Elijah, Na je l'ai Elija frappé. naramukubise. un autre homme. Uyu ni Je muntu pensais que tu allais m'envoyer un nari ange. nzi kundungika umumarayika. Où est l'ange Michael? Mbega Où Mikayeli est ari l'ange he? Michel? Mbega Michel Où ari est he? l'ange Gabriel? Mbega Gabriel ari Pas he? les hommes. Apana Ils sont abantu. trop faibles pour Kuko moi. abantu n'abanyantege Jésus nke. a dit à l'humanité, Yesu arabwira abantu. mettez-vous de côté. Ishira ipembeni. Prends ta place. Fata ikibanza canje. Je suis venu. Naje Le combat n'est pas encore fini. intambara Tu as ntirarangira. gagné hier. Waranesheje ejo. Mais aujourd'hui, Ariko uyu munsi. c'est aujourd'hui. Uyu munsi n'uyu munsi. Je suis venu pour parler à quelqu'un. Naje kubarira umuntu ngo. Tu as perdu hier. Waraneshejwe Mais ejo. aujourd'hui, Ariko uyu munsi. c'est aujourd'hui. N'uyu munsi. Tu ne viens plus te combattre par toi-même. Wewe ntugikeneye kugwana mu nkomezi C'est pour cela zawe. que Paul a dit, Nico gituma Pawulo yavuze la ngo vie que je vis, ubuzima mbayeho ce n'est pas moi qui la vis. usikije ntabwo iwayeho. Les combats que je combats, Intambara niko ndagwana. ce n'est pas moi qui les combats. Si jewe nkiriko ndayigwana. Les obstacles que je confronte, Intambara ziri ce imbere n'est plus yanjye. moi, Si jewe. mais c'est Christ. Ariko ni Kristo. Il est rentré en moi. Yinjiye muri jewe. Alors le péché maintenant tremble. Ubu rero icaha kirajugumira. Le péché dit, mais tu es plus grand que Moïse. Ikavuga ati uraruta Mose. Plus grand que Moïse est là. Uruta Mose ari Plus ngaha. grand que Moïse est là. Uruta Moise ari Je ngaha. suis venu pour racheter mon peuple Naje gucungura ubwoko bwanje. de ton esclavage. Kugira ngo ndabakure mu buja Pas la bwawe. mort, pas la mort, Apana urupfu. pas la mort, Biciye mu pas la rupfu. pauvreté, Apana ubukene. pas la maladie. Apana ingwara. Mais le péché, Ariko parce icaha. que le péché, Kuko c'est icaha. la source de la mort, Niyo c'est la source de la ntanduro pauvreté, c'est la y'ubukene, source de la urupfu, maladie, niyo soko c'est la source y'ingwara, de tous les problèmes. niyo soko ry'ibibazo Jésus byose. n'est pas venu prendre soin de tes problèmes. Yesu ntiyaje kwitwararika utubazo Il est venu twawe, prendre soin de la source de tes problèmes. ariko yaje kwitwararika isoko ry'ibibazo byawe. Libérés. Warabohotse. Nous sommes libérés. Twarabohowe. Nous sommes libérés. Twarabohowe. Nous ne sommes plus sous le joug de la loi. Ntitukiri munsi
ya ca kindi We are c'ivyagezwe thoroughly free and redeemed. ariko turabidegembya kandi twaracunguwe. Please read English, this one. please, yeah. Please read this Yeah, one, let's go in please. English, yeah. Romans So- chapter 3, verse 20. Abaroma chapter 3 Verse 20. 20, okay. This- That's right. Romans chapter 3, verse 20. Abaroma gatatu murongo wa 20. Come on, just give a hand to your pastor. He's an amazing interpreter. Romans chapter 3, verse 20. Baroma gatatu 20. This will tell you that don't worry, the Lord can do anything for you. Just read Nico that. gituma shaka kutahura uko ivyagezwe ataco bishobora kugufasha. Kuko imbere yayo ata muntu azotsindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ivyagezwe. Kuko ivyagezwe ari vyo bimenyekanisha icaha. No one can ever be made right with God by doing what the law commands. No one. Nta numwe. The law show you that you're a sinner. Ivyagezwe bifise igikorwa cyo kukwereka kuri umunyavyaha. The law show you that there is no strength in you to be able to please God. Ivyagezwe bigushirira habona yuko atankomezi zikurimwo zo gutuma unezereza The Imana. law bring you to the end of yourself. Listen to me. Munyumvirize. Jesus, listen to me. Umviriza. Jesus did not come Yesu ntiyaje so you can stop doing wrong things. kugira ngo ureke gukora ibibi. Sico camuzanye. So the whole church can be perfect in your eyes. Ishengero ryose rero bishobora kuba irigororotse mu maso No yawe. divorce, Ntibahukana. no adultery, Aho nta busambanyi. no lying. Ntibabesha. Even that, Naho bimeze uko. Jesus will still come. Yesu yoza kubw'iryo shengero. Because your sin Kubera icaha cawe is not what you do, sinigihagaze ku vyo ukora it's what is in you. ariko nibikurimwo. That's why we are quick to judge people what they do. Nico gituma twihuta gucira urubanza abantu dufatiye ku bikorwa bahejeje gukora. But what is in you, Ariko wowe bikurimwo that's what makes Jesus come. nivyo bituma Yesu Even if you don't do anything wrong, n'atakosa wakora abantu bakwitira you are condemned. uraciriwe ku Because rubanza. sins is your master. Icaha kirakuganze kikurimwo. So stop counting people's sins. Ntusubirere guharura ibyaha abantu bakoze. Thinking you are more righteous Wibaza wowe kugororotse cyane because I don't do this anymore. kuko je ntakigira iki niki But niki niki. him, he does still those things. Ariko uyu So aragira bijya na I'm bijya. more righteous than Rero him. je ndagororotse No, kumurusha. Oya. it's not true. Sukuri. Because the same sin that made Jesus come Kuko cacaha catumye Yesu aza. is not what you do, Sigihagaze ku vyo it's what ukora. is inside. Ariko nibikurimwo. And what is inside, Ikikurimo rero. it is the same everywhere to everybody. Kiri muri bose ahantu hose baragifise. Are you understanding this? Uriko uravyumva? So when you go outside to witness, Rero iyo ugiye hanze gushinga intahe that will help you not to judge people because of what they do. bizogufasha kudacira urubanza kubera ivyo bariko barakora. Because it doesn't matter if he kills somebody or not, we have the same sin, they have the same sin in the heart. Kuko naco bitwaye naho yo bari umwicanyi dufise ivyaha bimwe nawe bibikubamo. Jesus did not come to stop people doing adultery. Yesu ntiyaje kugira ngo abuze abantu gusambana. No. Oya, sico camuzanye. Because if that's why he came, Nimba arico camuzanye, he will only save the people who do adultery. yari kwikiriza gusa abasambanyi. And those who don't do adultery, Hama babandi badakora they ivyo don't need badasambana. salvation. Nimukeneye agakiza. He didn't come only for the thief. Kandi ntiyaje gusa no kubasuma. Because those who do sin, a thief, who are thieves, Kuko abiba only them will be saved. nibo bonyene bazokizwa. But you don't steal, None wowe kutiba. you don't need Jesus. Nta Yesu keneye. The gospel is needed for every human being. Ubutumwa bukenewe ku bantu bose And you bahumeka. don't need to change this gospel. Kandi nimukeneye guhindura ubwo butumwa. It is the same gospel that saved the Muslim. Nibwo butumwa buzokiza abisilamu. Somebody come and tell me, you are a former Muslim. Tell me how I need to witness to Muslim. Umuntu yarajamwe ngo mbwira ngo ingene bashingira intaha abamizirima ko wahora uri Is umuzirima. there a different gospel for Muslim and a different Mbega gospel for pagan? hari ubutumwa butandukanye tubwira abamizirima canke abandi batizera abandi n'ubu Is n'amasorte there a y'ubutumwa. different salvation for them? Mbega hoba hari ubukiza It is the butandukanye. same gospel. Bakeneye ubutumwa bujya nyene. Don't get intimidated because they wear something on their face. Ntukangwe n'ivyo bambaye mu maso habo. Tell them, Babarire ngo Jesus came Yesu yaje because he wants to save you from your sins. kuko agomba kukubohora mu vyaha But I vyawe. don't kill.
ariko I don't steal. sindiba. But do you lie? Mbega urabesha, You're a sinner. uri umunyabyaha. Go to the cabaret. Genda mu kabare. I want to summon this church and I want to talk to you. Ndashaka umuntu ngaha muri rishenye kandi ashaka kuvugisha. Jesus is coming soon, please. Yesu araje vuba ndabinginze. The time is so short. Umwanya ni muto You cyane. don't need to be an archbishop. Nukeneye kuba musenyeri. You don't need that. Ivyo navyo ukeneye. Your neighbor, Umubanyi your wawe, family member, abo mu your muryango, co-workers, abo mukorana, the people on the street. abantu mwibarabara. How will they hear the gospel Ni gute bazokumva ubutumwa if bwiza nobody speak to them? nimba tawubabariye? And you think everybody heard the gospel? Mbega mwibaza ngo abantu bose barumvise ubutumwa? Many people have heard condemnation, Benshi barumvise urubanza but never heard the gospel. ariko ntibumvise They ubutumwa. have heard condemnation. Barumvise ikibacira urubanza, They have heard rejection. barumvise ikibatererana They have heard kikabatakura, judgment. barumvise amateka But not the bacirwa, gospel of Jesus Christ. ariko ntibumvise ubutumwa bwa Yesu Kristo. Every one of you, you're an evangelist. Umwe wese muri mwebwe ngaho ni umuvuga You don't need to butumwa. be anointed to be an evangelist. Nukeneye gusigwa amavuta yo kuba umuvuga butumwa. Everybody here, Umwe wese ngaha, woman, umugore, man, umugabo, young, old, umwana, abana, abashaje, educated, uwize, rich, poor, umukene, sick. utunze, you are an evangelist. urwaye, mwese muri abavuga butumwa. The testimony that save people is not because you have a new car. Intaha izotuma abantu bakizwa suko baronse imodoka That does nshasha. not save anybody. Ivyo nta numwe bizozana mu The gakiza. testimony that save people is not because you have a new job. Kuronsa akazi gashasha ivyo siyo ntaha izotuma abantu baza mu gakiza. The testimony that save is Intaha ikiza, Jesus Christ came Yesu yaraje to save you from your sin. arakubohora akugira ngo ukize ivyaha I vyawe. was lost, Nari but narazimiye now I am found. ariko no munsi naragaruka. What did you do? Wakoze iki? There was nothing good in me. Nta ciza cari muri jewe. Even today, N'uyu it's munsi by His grace I stand here. ariko kubw'ubuntu ndahagaze, But I'm still drinking. ariko ndacanywa. Jesus loved the drinkers. Yesu arakunda imboregwa. Come. Ingo.